CNDD-FDD n'umugambwe wakomotse mu muhari wamaze imyaka irenga 10 ku rugamba urwana n'igisirikare ca leta. Nta nkeka byarabateye ibikomere bihungabanya amagara yo mu mutwe. Kira noneho uravye amajambo abibugwanko canka canishamwe amoko ku mbuga hwaniro biraboneka ko hakenewe kuremurura abantu imvune za kahise. Muri politike y'umugambi CNDD-FDD kuvura ibikomere n'imvune za kahise bifise ikibanza ikibazo kigira gatatu kijanye n'isekeza ryo gusirimuka mwatanguje cane mufatiye ku bijanye n'isuku. None nk'akarorero ko hakira abakenyezi bavuga ko badashobora kuronka amafaranga arenga ibihumbi 5 yo kugura udukoresho two mu bihe by'ubutinyanka, bamwe mbere bagahitamwo gukoresha ibishambara bakabona ko hamwe utwo dukoresho twokugwa kw'amakori canke tugatangwa ku buntu byokorohereza abakenyezi n'abigeme harimwo abo bakenyera rugamba n'imbonera kure mubivuga kwiki. Ikibazo kigira kane, haraheze iminsi tubona idarapo ry'ubumwe bw'abarundi ritagiherekeza igihugu mu bibanza bimwe nk'uko twari tubimenyereye. Insiguro yoba ari iyihe canke habaye impinduka nyabaki? B, mu bijanye no gusangira intwaro hagati y'abarundi, abategetsi bakuru mpere ku mukuru w'igihugu icegera ciwe mutayobewe ububasha bwirizwa shingiro rya 2018 ryamuhaye, umukuru w'inama nshingamateka, umukuru w'inama nkenguzamateka, umushikiranganje wa mbere, reka mbe ndigereje ngaho ntagahaze mubibonamwe. Ubwa nyuma n'umutegetsi w'u Rwanda Tito Rutaremara, umuyobozi mukuru w'urwego nshingwa nama. Ikijanye ni haraheze iminsi tubona idarapo ry'ubumwe bw'abarundi ridaherekeza igihugu mu bibanza bimwe nk'uko twari tubimenyereye. Insiguro yoba ari iyihe canke habaye impinduka nyabaki? Akace B, mu bijanye no gusangira intwaro hagati y'abarundi, abategetsi bakuru reka mpere ku mukuru w'igihugu icegera ciwe mutayobewe ububasha bwirizwa shingiro rya 2018 ubu ryamuhaye, umukuru w'inama nshingamateka, umukuru w'inama nkenguzamateka, umushikiranganje wa mbere, reka mbe ndigereje ngaho ntagahaze mubibonamo muravye ko bapanze. Ikibazo kigira gatanu ni naco canyuma, n'umutegetsi w'u Rwanda yitwa Tito Rutaremara, n'umuyobozi mukuru w'urwego nshingwa nama rw'inararibonye mu Rwanda, aherutse gushikiriza ko jenoside y'abatutsi mu Rwanda yakozwe n'abarundi. Yerekana mbere ko igihe Uburundi buriko burasaba bashatse gutembagaza ubutegetsi mu 2015 bari mu Rwanda, u Rwanda nabwo rwababwiye ko atangorane, ariko namwe rwabahaye urutonde rw'abantu b'abarundi ngo barimwo abayobozi bakuru nago rukeneye kuko rubagiriza jenoside mu Rwanda. Ngo byarangiye mu vyansi nyene iteka. Ukuri nukuhe niyo nabo nyene bahava bavuga bati abo bantu nimba zabo natwe tuzozisaba tuzicire urubanza, bizaba bigenda gute? Murakoze. Nabivuze haize imyaka 11 nta gituma mu Burundi umuntu agwana. Kugira ugwana ntambara kanyeshamba lazima uwe na sababu. Ndasize mu Gaswahili kwanza. Lazima uwe na sababu. Ubwiye ata bituma imbwa zose zirakwirukako. Rurebe yazimwe bavuga ati rurebe yafata ngaha ntuzeye yindi zina zirondeza ibintu bidapanze. Nabivuze haize imyaka 11 sinabisubiramo.
bose barabizi, bajya bose baguma biruka za Canada, bajya bose baguma biruka i Buraya, bose baguma muri Kongo, bahera nk'ifu y'imijira, ega baraheze. Ega ntivyoroshe. Nababwiye umutahe ushobora gutanguza intambara ngaha mu Burundi n'abantu Irake zibiri bafise inkoho, nabo nyene mu ndwi zitatu turabaheza. Nabivuze mu 2015 na 16 ndi umukuru n'abahinzi amateka kuri Saint Michel, wasomye imisa umengo yari Patrick Ntabona, wasomye igisabisho cyo gutanga ibikorwa, niho baca bavuga ati ndi kuri yo ni mubi, yavuze ko azotumara. Navuze ufise ngo tuzomwica, none se kugwana baraje mu 2012 dufata imbere yabo 12 barinjiye mu Cibitoke, twarabamaze bose. Mu 2014 barinjiye mu kwizo kwa12 bose barabishe. Mu 2015 binjiriye mu kibira ikabarore bose barapfuye. Rero ivyo kuvuga ngo imigwi yego kubwo bu telefone bwanyu baridagadura, keduvuga tuti jabuka Rusizi tukonjike verbe duheze, iga vyita guheza. Uyadukije baragukorerako. Je aka kantu karandyohera, nzabampema n'umuvenera w'umusuma. Nagiye mu Cibitoke mu 2008, haize imyaka 18 ngiye mu Cibitoke ndi komiseri mukuru ajeje ubuzima bw'umugambwe. Ubuzima bw'umugambwe no kuvuga umutekano w'umugambwe n'abagumyabanga. Nababwiye abanyacibitoke nejo nabibukije ndi. Haize imyaka 18 vuze ni nzabampema n'umuhungu wanyu avuka ku ndava. Kugira nemere yuko akomeye narari muhira imisi 2 tumukoze ko inzara z'inkono. Nini imyaka 18 heze. Mu 2008. Heze 18. Nimuzoze muraba utuntu twidagadura twiyambika impuzu z'igisoda twifotoza yo reka hageze kugwana. Umwanya mutoyi bazingira inyuma bazingana n'umugozi bashira inyuma. Ivyo rero ntimuzose kuza muravuga ngo hari utugwi muri Kongo. Mugabo twebwe nkuko nyene kugwanira igihugu byamaho ugenda urabaza nawe babwiye ngaha, uturabaza mu mashamba hose hari umuntu afise apeti y'ukurasa tukonjige veto duheze ino. Ugenda urababaza. Ico gituma cy'amashamba ya Kongo yose bayapaturuya. Kandi Ngozi mu kiganiro nababwiye aba bantu bazoravuga ku maradiyo nibiyegeranye ni bari muri Canada, muri Amerika, mu hari cyane navuze muri Belgique, bazi ko bavuga gusa nibazi. Turabe twebwe imyonga yose n'imyobo, urazi umwobo ujya mu imbeba turayizi yose mu gihugu. N'amabuye yose ari mu myongo umuntu yo kwinyegezamo yose araharuye nibinjire ugomba. Nadeje atugwana n'u Burundi imigenderanire yoba igiye kumera neza. Iki kibazo uzokwitegura ujane na Egre Noire uzokibaza abanyarwanda. Urondere ministre Ndubungire Olivier ni Olivier Mengo utukimubaza nzoguhe lift nakoze indege je ntago fina saba audience umushikanganje imigenderanire u Rwanda umusabe unyereke ko yakwemereye uce buri indege wumviza Nadeje uje kukimubaza. U Burundi ntangore dufise umupaka twarawugaye kubera abanyarwanda n'abajanje. Umupaka wugaye no hasi hejuru ninde na Egre Noire izogena n'indege mbere igenda iminota 20 igacitanga kumanuka ni gucigiga ni 2:5 twadushitse ejo mwagiye amasaha nini n'uso muji ni makamba atanu mbere mwagize 6 ari bisi ikigali mwari kwanduruka mugeze Nyamutenderi. Rero Nyamutenderi unda ukanduruka ajya muri centre ville ugenya Nyamutenderi undi yasi Kigali hasi haraharugaye kubera abacengezi abantu bazo baraza ku gucengera tuvuga tuti aciye hejuru tuzoshika Bujumbura tumubazi yagiye tumubone tuti ingiya mujini basi ntangorane. Mugabo byo baca mu minyaganyaga ngumupaka uruguruye no. Rero twebwe ntangorane kandi twasabye tuti kugira bigene neza
nyarukana abantu bamwe gutembagaza ubutegetsi mu 2015 apara gutembagaza ubutegetsi gutembagaza CNDD-FDD bacavuga ngo ni inkuru nziza twe ni system inkuru nziza ndayishimiye hari moje n'umugambwe ukiruka ku mugambi CNDD-FDD tuguma tukwiruka ko hajya abanyombare tuzobarondera gushika bapfuye bajya bari kuri liste irondegwa na CNDD-FDD gushika umusa zo kwinjira mu kuzimu nimva turashaka kuzisaba zitahe bazishira ubanza kuko twe twavuze ati nuguhebuza hariho murazi cyo bita guhebuza nuguhebuza umuntu ukavuga ati ubutegetsi butangwa n'abende gihugu abandi bose hebura cuka nugucutsa abantu nje gituma nimva tuzoba ziyo bazihambye hari gihe ubutegetsi burahinduka baduhizo mba tuzitahane zishikire mahakamani nisandugu amagufu nagushini igihugu razishavuye Aigle Noire CAF Champions League ikigali hamwe nosanga atabikorwa mfise mina yenda none ikigali ga mwese ko ndahatiye ega mu kigali ega je n'umu officier mbere nurira mvuze ndagenda yego mena na telefona sinumunyamanga mukuru umugambe none FPR se umugambe yevo na FPR ni nakuja saa 5 na ingia Kigali sanga banzanya amamodoka kuri aeroport tagize kwa nataka kumba ngo reka ngo twumve ko azokwemera kuja Kigali niguyaza kari mu muntu dahera iga ni mu gihugu jewe nuko ntazi ngena kazi gapanze kuko twe dupanga ku munsi none inkona zanje zogenda konjegerera verbe Kigali nkareka kuja gutwenga ivyakazi byonye byo byombuza kujayo Sibomana yavuze ati inyubako mu kajagari abarimyi n'inyubako ibi twarabivuze kenshi nibaza yuko kubera ubuhaje komine hawe ubushobozi bwo kwipanga tuko turarondera ingene ikomine ariyo yopanga kuko urabona nk'ubu Rwanda bakarorero imiji yose irikikurira mu buri aharimwa dufate giye isagara cyane cya Bujumbura urabona uja kuri aeroport barahubatse ngo miruwari uraza umuceri wa mera hajya hano uravye muri agoshe uja kuri aeroport murabona abantu bariko barasukaho amabuye niraterite bagaca baduza kugira baduge hejuru y'amazi bace bubaka bijya mu isanzwe ntirateza kubaho ziyazateza kubomoga kuko abantu turiko turavyara abuzuko nabuzukuruza bazokina gufungura mugabe inzu ntiwoyijya nico gituma hategezwa kubaho itunganywa ryaharimwa na hubakwa nimba hubakwa hoba hato abantu bubake baja hejuru apana kubaka uja hasi ukwiragira utonda umurongo ugatonda umurongo uja hejuru nimba ari inzu 10 na nyecubera mukuru w'ibera bivuze igihe mbere karaganiriza abo mushiranganje bw'inyubako ati ivyo bisagara ivyo bibanza byose bigaragara mu gisagara rondera umuntu akeneye yuko abantu bagerekerana ari 60 mu aho kibanza yiyubakire imiryango 4 kuri etage ya mbere 4 15 imiryango 60 kandi muhaba mu manyarutse nivyo yabagirishije inama abo mushiranganje bw'ibikorwa bya leta ni vyiza rero yuko nivyo twara tuvuga bigomeje mu ngiro kuko uragenda ahantu je natanguje Bujumbura mu 1985 heze imyaka 41 cyegisaganda kizi hariho ahantu hari vide je nasanze hari vide mu myaka 40 hamagisagane ngo ntigitera imbere umva rero yaravuze ati aba ibibanza byose bigaragara abantu bagira imigambi baduze hanyuma abantu bagerekerane kuja hejuru harigeze no kuba umugambi wo mu Buyenzi densification de la zone Buyenzi
projet de densification de zone Buyenzi aho bavuga bati abanyabuyenzi bose tubahe hasi umuntu ace ariko azanye projet bamwubakira nyeneho hanyuma abandi batonde hejuru ku myaka myinshi mugabo banyeneho batabirukanye babaha amaniba niba bahini vimwe cyangwa zibiri kizibandanya hejuru ibyo byose wari umugambi rero ico cy'uburimyi n'inyubako ndazi yuko kiho kirakorerwamo nico gituma keshi amatongo menshi yashizwe mu rimwe n'ubworozi n'ibidukikije kugira ngo barabe ntihagire abantu baza kubaka hanyuma mu bisanzwe n'umuntu afise umwana akuze kugira yubake inzu yatezosaba uruhusha bakaraba yuko aho hantu ngo umwana wiwe agomba yubake karibyo cyo bita twasabye afise amahera kugira umushinge munini uzo kwikorera inzu nyinshi wewe mukiri bake mudibe hasi uvyaye umwana iparcelle umuhe hejuru yawe nawe ace yubaka hejuru ya papa wiwe nimba ari babiri baduge babaho nyene bacanka bongereko hanyuma umuzukuru bamuhitongo hejuru umuzukuruza wewe aza kuza sekuruza na nyina kuruza bapfuye bace acagaruka hasi bagende babisanya kugira ngo umuryango ugume aho ahandi hakorerwa imigambi y'iterambere ni nk'ukunyetse ko turarondera ingene hari umugambi naho ndawuvuze turaruheza ingene twokumvisha abantu bari ahantu hameze nk'ikiyaya bafise amatongo ko boca baja mu bigwati aho nyene kwibarabara hanyuma mu mirima yabo baveyo kugira abantu bace batangwa kurimisha imashini bace bakoresha imashini zirima mu kurima kubera iki urumva umuntu aravuka akarima n'isuka umwana we akavuka akazorima n'isuka umuzukuru akavuka akazorima n'isuka umuzukuruza inzukuruza nababandi batamenyekana ibyo bapfana nk'ubu kurima byatangwe kera mu Burundi none zoguma turima gushika imyaka yose nta kuntu twozira hamwe hakaba hanini kw'imashini ishobora kurima hegitari 4 ku munsi nivyo tuba twigishe mu zakayogoro aha muri mu kumoso hari isi idahanamye na hariya mu za Bugesera naho nyine hariho haheshi hatagira isi hanamye tumvisha abantu bashira amatongo hamwe barimisha amashine bazogabura umuyimbo ivyo navyo nyene nikikwa zo kwigisha hanyuma irebe mwe namye mvugana irebe ndayibonye ho najyanditse imyaka 2 ivoka mubibona gute tuhagaze neza nimbona abanyagihugu bose bihoreye twarohaye imbono tuti ikintu cyose mubona tubuze kandi nagomba ndababwire mbabarire sinabora nkora kubivuga naho ndabibwira abagumyabanga turi mu nama mu gisanzwe ibyo tuvugana mu nama nta numwe abizi kuko nibisohoka kese aba journaliste tugendana nabo nyine twarababwiye tuti muvuge ibikenewe muze muravuga byose twarabwiye abene gihugu n'inzego zo muri leta twe mu mugambwe itwemera yuko inzego za leta zisega itwemera ko umuntu agenda hanze agiye gusega ko twasanze useze Imana ntiguhezagira usega ntiguhezagira kuko mu bitabo vyerana havuga ngo Imana ihezagira ibikorwa by'amaboko yacu ugaca ukwepa ibikorwa ugaca ugenda gusega nico gituma rero nico gituma twe twavuze tuti mu mugambi CNDD-FDD iki gihugu nicabagumyabanga n'abandi bose kuko ubu hasigaye bakeyi batari mugambwe turafise ingufu nimba batora miliyoni 6 bafise imyaka 18 mugabo kuva ku myaka 10 n'ingahe umuntu ashobora gutangura gukora ibimuteza imbere none twese twaja ku kivi ayo mahera cyo gusega bakwemera miliyoni 50 z'amadolari mugabo akavuga ati ubwira tuyaguhe abagabo barongora abandi abagore barongora abandi burya ivyo tubiretse tukironderera twobaho nico gituma rero tariki 2023 z'ukwezi kwa 4 mu 2024 twaje dufata wayivuze imyaka 2 na ubu habeze imyaka 2 n'amezi 4 umunsi tariki 2022 yega ni birahuriranye imyaka 2 n'amezi 4 twaje tuca ku kivi
mwavuze amavoka nagomba guhumuriza nishiye wa wundi w'ibiti by'intebe twaragiye ku kivi haratewe ico bita ivoka muri iki gihugu cy'u Burundi nababwiye ko twari tugeze ku miliyoni 40 z'ibiti mu kwezi kwa kane uyu mwaka ni wahera muri iyi myaka turashobora gusikana ibiti miliyoni 50 z'amavoka nibyo kubera izuba hari hayuma mugana ashobora kutunesha izuba ntishobora kutunesha rero ibyo twatekanije byose byaragiye mu ngiro ko twari twateganije yuko ivoka tugira igiterwa cy'iteka ikawa tukayisubiza iteka ryayo hanyuma tukaronka ivyankenegwa byose tugura amafaranga y'amakungu nico gituma nagomba babwire kuva duhimirije abene igihugu ko twe mu guhimiriza ngira murabona ko turi kumwe n'abarongo uyu mugambwe 42 bari ngaha musi yabo barafise abarongo umugambwe mu mazone musi y'amazone turafise abarongo umugambwe mu mitumba yose y'u Burundi musi yo ku mutumba turafise abarongo umugambwe mu bucimbiri musi y'ubucimbiri turafise abarongo umugambwe mu nzu 10 aha naho tuba dushiye y'urundi gwego umugambwe mu rugo ninda rongoye umugambwe mu rugo nimba ari mama canke papa ateza kugirisha inama abanyarugo imbonera ko n'ibishwi by'inkona byabo nimba ari umwuzukuru yaje kuba kwa bibi nawe nyene akamenya akamugirisha inama tukavuga tuti dukeneye gupanga umwana w'umurundi kuva ku myaka 9 niyo twafatiyeko tumupange agororoke tumupanga kundi igihugu akundi bikogwa akure ari umuntu original yateguwe muri izine ya CNDD-FDD murumva ari uko nigikogwa rero yije amavoka sinakivuga cyane turi ku kivi nagomba babwire uyundi munsi tuzokorera igicaniro mu murimo w'amavoka muzo bipange Doriane azobipange nzobabwira imvura itasuye neza hajya toshe tubatwara ibirime umvise tuzokwaka amahema ibikoresho n'ibizonyagirwa ntangorane dukorere mu ishamba namwe muhonje ishamba icarico mve mu muji urumva rero niteka ingendo kwa 18 maratangwa imigambi ibibazo bihanza bene igihugu bikuru ibibazo bikuru ni bitwa turiko turavuga usanga abantu bateko bariyunguruza neza kubera igitoro gike ibi mwavuze by'umwavu kubera abantu bararima mugabo ugasanga hari abafite ishaka ari abantu bambwiye bati twebwe kuva muduhimirije kuja mu burimyi tukoma turi mu burimyi bwo kuronka amahera apana kurima ngo tujye gusa kuko umuntu yimba itoni 200 none yozi yakazimara ku mwaka umva rero ikirizo kibazo twasanzeho ahandi turiko turabona ni nka Cibitoki ni ibibazo byo kwimba ubutare nabyo twamaze kubishikiriza ahandi ni ingene imipaka imeze aho usanga ku mupaka bamwe bagomera amazi agacaca mu kindi gihugu abandi bagomeye agaca agenda hariya bagashaka kuguma bamwe bagomera abandi bagomorora nk'akarorero urumva ivyo ku mipaka y'ibihugu nibyo twagiye turabona ibindi amazi mwabivuze intara Cibitoke amazi mugaho hacaje umugambi w'amahera menshi amazi azova ruguru akaza epfo muri plene ibyagiye biribonekeza ibindi navyo ni bito ibi byo mu kibano natwe aho niho dukorera cyane ko dukeneye ko urugo rukomera nivyo bibazo byagiye biragaragara mu bene gihugu ntibibaze rero ngo hari umuntu yoca batanga ibyagaragaye ngo yobikoresha hariho umuntu yihenze mu matora aza gukoresha igitoro avuga ngo murantora nshana bayi igitoro yavuyeyo yiruka hari ababaza ngo ibibazo nyamukuru abanyagi bafise ngo yobikoresha mu matora yo murabaza umuntu yavuze ko ngo zo igitoro bamaje yazogikura bati ko batubwiye ko dukora twaronka amahera mva makungu we uzogikurahe
cyangwa uri muri wa mu gusega ugomba kuja gusega kugira batuzanemo n'ingeso ziwabo usanga umugabo w'ubwanwa yarongo umugabo w'ubwanwa atanwana azovyara Butoyi Yeremiya yavuze yuko mbazwa ivy'amajwi 100%. Arabizi. Mugwa mu bibaza. Ndavyishura. Ibanga ririhe none umukenyuro. Je umukenyuro nkorerako. Uyu mugambwe so wandikuriyo, so ndayishimiye. Nuwa bene gihugu. None hari umuntu yanka gutonga ikintu ciwe. Anahejejega. None ikintu ari gwawe wocuza gutorera iciyumurira kure y'umujournaliste kandi nawe ufise ikintu cyo uri mu mugambwe nuwa bene gihugu nabo nibo batora batora ivyabo umugambwe nuwa bene gihugu rero hageze gutora batora ivyabo ivy'abandi barabireka ega ntabanyine gihugu benshi basigaye mu yindi migambo je kubona agiye mazone kandi narabaza mbe hari imigambo ingahe ngoya ngo hari umwe tuti abari bagiye ngoya ngo barinjiye nagiye mu izone imwe sindayivuga izina ndabaza ahari abari mu mugambo ni bangahe kugira turaba amajwi tuzoronga ngoya ngo muri izone ngo utari mugambwe n'umwe tuti ninde ngo naka n'izina baba barizi none ntiyarongoye nta mukenya rugamba nta mukenya afise ngo aramufise mugaya ngo we ni mukenya rugamba abana nabo ngo nimbonera kuri n'ibishu by'inkono none nawe ndi gute ngoya ngo yavuze ko atazokwigira ngo yinjira muri CNDD urumva none ari umwe muga mu nyuma narana nabajije ko nacenda handika aho hantu mu nyuma ndabaza byagenze gute mwabuza ngahe ngo reka ngo kigene umubazi ngo yari yinjiriye kera ngo toroshe jana kwija hariho rero bavuga ngo ijana kwijana ntashoboka arashoboka none twe twavuze uti uyu mugambwe tupange neza abari mu mugambwe n'abatarimwo turavukana dukundane bijya by'amajambo byo gusunikana tubikure mu mugambwe ko twasize Imana imbere twese ntituze turavuga amajambo mabi ko ntiwosenga nka kandi daje gusenga ngo uvuga umuntu ngo ni inkozi y'ikibugo nyene ngo ni injavyi oya n'utaraza zoza nani bace baza bose nubona ngiye mu matora je kumutambagije ati none bijya byari la fois passée bizogaruka ahubwo bizorenga none bagiye none ko bose aho uciye usanga ba bose bibere bavuze bati tugwana urugamba waratubwiye kuri ETS tuje hamwe tuzosaba mu yindi migambwe twejeje kwikura ubukene niko bambwiye ati wavuze yuko dutunze tuzoza tuja mu migambo myinshi kubera tuzoza turiko turagwanira ibarabara tuzoza tugiharanira ibarabara tuzoza tugiharanira ibitaro tuzoza tugiharanira ishuri zobariho umuyaga nkubu zoburiho amazi azobariho umwese mu vyiwe mugabo ubu tukiri ku rugamba tube bamwe kandi murazi ko urugamba rugwanywe abantu bari hamwe bacha gutsinda turunani umoja ni nguvu turashika ikawa ndagonda bahumurize ubu mwaka twaraganiriye cyane mu ngendo n'indongozi muri odeka turababwira tuti ntidusubire kubona umuntu arungitse umwana ku ishure yarashoye ikawa ataronka amahera n'ubu barambwiye yuko itariki 31 z'ukwezi k'umunani ariho bazotanga amahera ya nyuma mugende murabe ntimuzane amakuru yo mwaka weze wakibajije ninde ni Butoyi uze kubaza odeka canke ubaze ndazi yuko kuva mu kwezi kwa gatandatu nimba ntihenze ku gatanu mu mpera cyo kwa gatandatu tugize inama tukabwira DJ wa odeka tuti ubunyene amahera agugwa ikawa na marundi mwe mushoye nimwe mudandaza amadolari amarundi ariho baheza amahera yabo kandi nagomba babwire ndabamenyeshe kuva tuvuze tuti ikawa iteka ryayo ikawa uyu mwaka umwimbu urashika itoni 200 tuvuye ku 7,809 turaze nk'ubuhoraba ku masoko mpuzamakungu kuko ku munsi birabiri babyanditse
usanga ikawa igurwa amadolari 7 ikiro kiya gishoka hanze ugwijije ni hafi miliyoni 140 kugira stress ntibe mu gihugu apana igitoro gikwiye cyane samples mugabo stress ugira ntibe dukeneye miliyoni 15 ku kwezi ni amezi 9 y'ikawa amezi 9 y'igitoro avuye mu ikawa biko biraza niyo twari dukeneye ko twavuga tuti mu myaka 5 twege mugambe CNDD-FDD abagumya banga 96 kwijana mu gihugu dutegereza gukora ku bugikawa igura igitoro kizoba gikenewe mu Burundi none tugeze mu mezi 9 turi ku myaka 2 n'amezi 4 dusigaje imyaka 2 n'amezi 8 ngo dukwize ivyo twihaye ikawa yose twateye mu 2024 2025 niyo twateye umwaka ntihatangura kwama none niyo yatangura kwama ntumva ko zoca dukwiza imana ihezagira ibikorwa by'amaboko yacu dukuye amaboko mu mpuzu irahezagira mwumva rero ni byiza ngira nta tuje ku gice cya kabiri cy'ibibazo egeranya abajournaliste nabo baba banyuma kuko amajambo menshi nacamazi ibikorwa ni kivugo ibikorwa byinshi amajambo make umugwi wa nyuma kuko nta kindi kibazo na kimwe gisigaye kiretse gusubiramo yego reka ndabasabe n'ubundi ababaje ibyo ndibavuze umusuzi batwagiye baravyubahiriza zica politike canke iki ni cy'umupira mu mwanya cy'ibitoki bumamuru itana mu na Pantere Noire urumva muteza kuva mu kibuga nico gitwa nabe n'igihugu nababwiye nti muze mutambaye impuzu z'umugambwe kugira bagomba kora mu mupira kuko umupira n'umugambwe ntibifatana abagomba kora mu mupira bazoza kwihindura nta muntu numwe yambaye impuzu y'umugambwe azoba ari muri tribune mu maza y'izibiri tubandanye rero kumengo haje beshi abo bose nibishasha murakoze cyane uyu abayishuza ngo namugejeje hanze agomba dikigali kuvugana na Olivier nyeniteka wahoze warongoye umugambwe CNDD-FDD Jeanine Ngendakumana mwari mwayivuze yarayashikirije ko umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi aba ari umuhanuzi mukuru w'umukuru w'igihugu ko ariko bakorana na President Pierre Nkurunziza nyeniteka Reverien Ndikuriyo n'umuhanuzi mukuru w'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye CNDD-FDD n'umugambwe wakomotse mu muhari wamaze imyaka irenga 10 ku rugamba urwana n'igisirikare ca leta nta nkeka byarabateye ibikomere bihungabanya amagara yo mu mutwe kira noneho uravye amajambo abibugwanko canka canishamwe amoko ku mbuga hwaniro biraboneka ko hakenewe kuremurura abantu imvune za kahise muri politike y'umugambwe CNDD-FDD kuvura ibikomere n'imvune za kahise bifise ikibanza ikibazo kigira gatatu kijanye n'isekeza ryo gusirimuka mwatanguje cane mufatiye ku bijanye n'isuku none nk'akarorero ko hakira abakenyezi bavuga ko badashobora kuronka amafaranga arenga ibihumbi 5 yo kugura udukoresho two mu bihe by'ubutinyanka bamwe mbere bagahitamwo gukoresha ibishambara bakabona ko hamwe utwo dukoresho twokugwa kw'amakori canke tugatangwa ku buntu byokorohereza abakenyezi n'abigeme harimwo abo bakenyera rugamba n'imbonera kure mubivuga kwiki ikibazo kigira kane haraheze iminsi tubona idarapo ry'ubumwe bw'abarundi ritagiherekeza igihugu mu bibanza bimwe nk'uko twari tubimenyereye insiguro yoba ari yihe canke habaye impinduka nyabaki mu bijanye no gusangira intwaro hagati y'abarundi abategetsi bakuru mpere ku mukuru w'igihugu icegera ciwe mutayobewe ububashi bwirizwa shingiro rya 2018 ryamuhaye umukuru w'inama nshingamateka umukuru w'inama nkenguzamateka umushikiranganje wa mbere reka mbe ndigereje ngaho ntagahaze mubibonamo
ubwa nyuma n'umutegetsi w'u Rwanda Tito Rutaremara umuyobozi mukuru w'urwego nshingwa nama ikijanye ni haraheze iminsi tubona idarapo ry'ubumwe bw'abarundi ridaherekeza igihugu mu bibanza bimwe bimwe nkuko twari tubimenyereye insiguro yoba ari yihe canke habaye impinduka nyabaki akacebe mu bijanye no gusangira intwaro hagati y'abarundi abategetsi bakuru reka mpere ku mukuru w'igihugu icegera ciwe mutayobe ububasha bwirizwa shingiro rya 2018 buryamuhaye umukuru w'inama nshingamateka umukuru w'inama nkenguzamateka umushikiranganje wa mbere reka mbe ndigereje ngaha ntagahaze mubibonamo muravye ko bapanze ikibazo kigira gatanu ni naco ca nyuma n'umutegetsi w'u Rwanda yitwa Tito Rutaremara n'umuyobozi mukuru w'urwego nshingwa nama rw'inararibonye mu Rwanda aherutse gushikiriza ko genocide y'abatutsi mu Rwanda yakozwe n'abarundi yerekana mbere ko igihe Uburundi buriko burasaba bashatse gutembagaza ubutegetsi mu 2015 bari mu Rwanda u Rwanda nabwo rwababwiye ko atangorane ariko namwe rwabahaye urutonde rw'abantu b'abarundi ngo barimwe abayobozi bakuru nago rukeneye kuko rubagiriza genocide mu Rwanda ngo byarangiye mu vyansi nyene iteka ukuri nukuhe niyo nabo nyene bahava bavuga bati abo bantu nimba zabo natwe tuzozisaba tuzicire urubanza bizaba bigenda gute murakoze je nitwa Norisi Nduwimana nkorera muri radio Indundi Kibitiro kino kiganiro gitunganijwe hasigaye iminsi 4 gusa kugira dushikire kuwa 2026 kwezi k'umunani uyu mwaka ico gihe imyaka 21 izobirangiye neza mu Burundi hatanguye kumu president avuye mu mugambwe CNDD FDD murongo ino musi yari Petero Nkurunziza mu byo yarashize imbere n'umugambwe wiyamamariza ko ico gihe harimo umutekano n'ibindi kunywanisha abarundi hakabamwo n'agace kavuga ibyo kugwanya ubukene no musi inyuma ya kino kiringo giheze tutabideshe ibintu byangombwa byankenegwa bitera bikena sinobidondagura bamwe bari babivuze nawe mwabigarutseko ariko akabazo naka hamwe umuperezida wa mbere yavuye mu mugambi wanyu ugaruka umuhisi Petero Nkurunziza kuri iyo ntumbero yari yatanze yo kugwanya ubukene mu mwishuriki murongozi bw'uno musi mufatiye ku bitigiri bitangwa n'abahinga mu by'ubutunzi berekana ko urugero rwo kuduga kw'ibiciro ruriko rurashika hafi 40%. Tukaba turiko tuja mu ntumbero yuko igihugu coba giteye imbere mu myaka iri imbere. Ikindi kibazo kijanye no gukuriza abana muri no mugambwe mwarabivuze ubuheruka ibutanyerera mwashikirije yuko hari hitavye bajya abana bakiri bato mwebwe mwita ibiswi by'inkona 17,000. Muravuga yuko ubuzotaha borengabo bamwe muri abo bana bari ku ntebe y'ishuri. Hagati aho leta y'u Burundi iravuga yuko mu byihutirwa harimo kugarukana no gukomeza kanovera k'inyigisho. Bamwe n'abandi baravuga yuko ibikorwa bibiri bitabangikanye. Mbega umurindi wo gukuriza aba bana mu mugambwe uzobandanya canke kubera iyo ntumbero iyo nteguro ya leta hari ikizohinduka? Muravuze yuko mu minsi iri imbere muzogira ingendo zishika 150 ariko kenshi abatari mu mugambwe CNDD FDD baravuga yuko iyo mugize ingendo muri ako gace bikorwa nka byose bica bihagarara bamwe bakabwirizwa kwitaba nk'inama
canke bakanambikwa n'impuzu z'umugambwe. Mbega hajya mugize ingendo ntimworeka abandi bantu banka barima bakarima canke abadandaza bakadandaza, batwara amakinga bakatwara amakinga, kuko umaze no kuvuga yuko intumbero yanyu atari yo gukomeza umugambwe umwe mu gihugu. Murakoze. Murakoze nyaniteka, nitwa Niyunge ko da Silva, ankorera main switch kuri Buja TV. Tubazo ni tubiri. Akabazo ka mbere kagira gati haraciye kitari gito leta iri kirahangana no gukura ku isoko inzoga zitemewe n'amategeko kubera ko zibangamira amagara y'abantu atwabwa nk'udusarabwayi ndetse n'izindi. Mbega umugambwe vyaranse ko mufata ingingo yo gukora izo nzoga zitemewe n'amategeko kubera ko zibangamira amagara y'abantu. N'amashinga amateka bavuga ati zikugweho kubera ko zibangamira amagara y'abantu. Kumushikiranganji nk'ibya cya leta ati zatanze amakora atari make byarafise ico cinjiriza kigega cya leta. Ariko kandi hari mu makomine amwe hafashe izo ngingo ati inzoga ntizembewe muri komine, ahandi ugasanga ziremewe. Mbega hariho abenege ku makomine bamwe banyagufa abandi banyagukira. Mbega uko kuvuguruzanya kw'inzego za leta ziva no mu mugambwe murongoye birahumuritse. Kabazo kagira kabiri kagira kati abakozi bisata bitandukanye mu mwaka uheze barahinduriwe aho basanzwe bakorera. Aha twovuga mu makomine, mu ntara ndetse n'ahandi, kandi umwaka uraheze batarahembwa cyo kimwe n'abigisha bashasha bahawe ubuzi, kandi bari guhembwa ku mafaranga leta ikoresha umwaka uheze wa 2026 ushira wa 2025 ushira 2026, kandi uko mwaka ukaba wararangiye badahembwe. Mbega amafaranga yagiye hehe? Mbega ino leta ya CNDD-FDD bigenda gute kugira ngo ikoreshe umuntu umwaka wose utaramuhemba? Murakoze. Je nitwa Richard Kabura, sanze nkorera Stabilization FM. Fise ibibazo bibiri. Icambere kijanye n'iterambere. Ikibazo c'igitoro kiriko kirareza imyaka 5 nirenga. Ubu naho hiyongeye ko ikibazo cy'umuyaga nkuba gumucikagurika. Mbega hamwe byo bandanya ukubiri uno munsi, ihangiro rya leta igihugu kicuba cifashe mwaka wa 2040 giteye imbere mwaka wa 2060 izokunda. Ikibazo gira kabiri ikijanye na politike. Muri CNDD-FDD mwarihaye intumbero yo kutihanganira umuntu akoze amakosa. Mbere na bamwe mu bakora amakosa barahanwa bagakugwa mu mabanga. Ariko kandi budakeye na kabiri harimwo abaca bagenwa mu yandi mabanga. Mbega umugambo CNDD-FDD mwabonye yuko guhamabanga wakoze amakosa ari ico gihano gikomeye? Abarundi barakeneye kumenya ivyo baba bononye ko biba byatunganijwe mu gihe umuntu amaze gukugwa yagirizwa amakosa. Murakoze. Murakoze geriteka. Nije nitwa Jacques Bukuru, nkorera Gospel FM, nje nkukurutse mu radio y'igihugu. Bazi ibibazo bibiri. Icambere kijanye n'akanovera k'inyigisho zitangwa mu mashuri. Kubera abana babaye benshi, je narigishije twigisha nka 40 mu ishuri, mugabo ubu usanga umwarimu ari karigisha 170 abana. Ntibishoboka ko umwigisha ashobora gukwirikirana umwana umwe wese, encadrement individualisé. Umugambi mufise kugira ngo amashuri agwizwe
haboneke n'abarimu bafise ubumenyi bwinshi n'uwahe. Ikibazo kigira kabiri ni ikibazo cerekeye ubutunzi. Mu mezi make amaze ngaha ndamaze kubona yuko ubushikiranganje n'inzego zimwe zimwe za leta zidafise ubushobozi nk'amashirahamwe yo ngaha nka Grow Green Burundi na Fondation. Grow Green Burundi uravye ingene abarimisha amavoka, Ministère de l'Agriculture ntavyishoboye, BPA ziri mu gihugu cyose ntavyo zikora. Uri kuraraba ingena mushobora gushora ifu y'imyumbati muri Etats-Unis bigakunda hakavamwe amadolari, urashanga muri Ministère ya Commerce ubwo bumenyi ubwo bushobozi n'ubushaka batabifise. Mwofashiki mu mugambwe no muri Fondation Pax kugira ngo ubwo bumenyi ubwo bushobozi n'uburyo biboneke. Ngejeje aho murakoze. Murakoze cyane nyeniteka. Nitwa Wilfried Vyamungu, nkorera itororokanizo ry'amakuru mu Burundi ABP. Nyeniteka, kwigenekerezo rya 30 mu Kakaro 2026 biciye ku rubuga X ariko Twitter mu mvugo ya kera k'umugambwe CNDD FDD, twarabonye amasanamu yerekana ko mwari mu rugendo rw'akazi mu gihugu ca Vietnam. Eka mbere mukaba mwararonse n'akaryo ko kuganira n'indongozi z'umugambwe wa gikomuniste w'igihugu ca Vietnam CPV mu mfunyapfunyo y'igifaransa, akaba ari nawo uri ku butegetsi. Mufatiye ku byo mwiboneye n'ibyo mwayagiwe n'indongozi z'ico gihugu mwaganiriye, igihugu ca Vietnam cavuye he ubu kigeze he mu bijanye? Kazo hagira kabiri, hari ivyo mwabonye Uburundi bwo kwigira kuri ico gihugu kigenzi, cyane cyane mu ntumbero yo gushira mu ngiro yabona kazoza y'igihugu. Ni nkibihe bindi bisata mwabonye ko ico gihugu coshiramwo imitahe mu Burundi mu ntumbero yo gushigikirana kiretse igisata cyo gutumatumanako? Murakoze cyane nyeniteka. Naserukiye Radio Nderagakura. Leta yarubatse amashure menshi na cane cane ku mitumba, ariko hari ingingo iheruka gufatwa na leta ibisata cane cane vy'inyuma ya shure shingiro, kubera basanze hariho amashure usanga afise abana bake mu gisata runaka, babiri canke batatu. Abo banyeshure rero babegeranirije nko kwishure runaka, basanze aho baza bavuye hasigaye ibirasi bigaragara. None ivyo birasi ko byinshi bigaragara, hariho n'amashure usanga asigaye yugaye. Mbega mufise uwuhe mugambi kuri ayo mashure asa nayagiye kugara? Akabazo ka kabiri, harafashwe ingingo ko abanyeshure bazoja kwiga mu mashure y'indaro
batanguye umwaka w'indwi bazoba bari muri bamwe batatu bakoze ca kibazo cyo kuja mu mashure y'akarorero. None ko mu gukora ico kibazo amahigwe ava ku kibanza umunyeshure aba yaronse mw'ishure ariko atari ubumenyi yoba asumbije umunyeshure aba nk'uw'icumi canke n'aharenga bivanye n'ishure yizeko. Amahigwe y'abo bana bafise ubumenyi buhagije ariko bifuza kwiga mu mashure y'indaro ariko batabaye muri bamwe bakora ca kibazo nayahe. Murakoze. Murakoze ku bibazo umugwi wa kabiri ushikirije. Uwambere yavuze ati uri umuhanuzi mukuru w'igihugu. Umunyamabanga mukuru w'umugambi CNDD. Mwari babimenye umugambi CNDD uko tunganijwe hariho icyo bita inama nkuru y'inararibonye. Inkuru n'amakuru n'aribonye twagwa n'ukuriye abandi mu mugambi umukuru w'igihugu. Cegera ciwe n'umunyamanga mukuru w'umugambi. Nene yumva ko byamaze gufata. Navyo bumvise ko byafashe. Nivyo nyene rero. Kandi murazi yuko leta ishira mu ngiro imigambi y'umugambi. Urumva rero umunyamanga mukuru ntiyoja kure. Umunyamabanga mukuru ntiyoja kure. Kuvura ibikomere twe turabigenze. Arega mwumviriza burya bujambo buvugwa n'abantu baturubuye mu mutwe bariko barazunguruka ku isi. Igare abantu umengo baragwaye. N'umutekano uriho hariho abarira. Umutekano uriho hariho ababoroga ngo baramaze imyaka 5 badapfa kweli. Urumva mwe nabo ntushobora kububakirako. Dushobora kububakirako igihugu. Nicyo gituma ibintu byose byakozwe kugira ngo igihugu kibe kimwe. Abene igihugu baje hamwe bagira urunani. Nimeni ibyo. Rero ngira ngo kubera muri aba journaliste hari gihe mu bibaza nk'umuntu yeka aravuga utuntu ko ngira ngo no kivuga uraba imitumba yose abantu hino babayeho amazone amakomine intara mbere hari ubuzwa ikintu kubera no bica nkuriya hari umuntu wo mu muganga araza kwivuza hari umwana w'umundi muganga arabuza kuja kwishura natwege ngaha makamba hari umwana w'umundi muganga arabuzwa kuja muri bajya bana bahora badefira ngaha baje kwari migambwe yose ni giki kindi mugabo hariho rero bivanye na kahise abantu batayibona neza batumva ko abantu bamara imyaka 200 bari mu mahoro n'umutekano. Ivyo rero nivyo byonyene wavuze ngo kuvura ibikomere nivyo je novuga bati gusirimuka ivyo by'amaexoneration nibaza yuko bivana n'ingere cyavuze nibaza yuko nta wari bwakizane nibaza yuko bavyanditse abo turi kumwe bashaka kibaza idarapo ry'ubumwe bw'abarundi burya ntari riho sinzi sindaraba je sindara bibanza mbejyanitse kuba ni kwari sindaraba idarapo ry'ubumwe je kubera maniruka sindaraba haraho itamanitse yahora imanikwa ntaco reka dusabe umunyamanga n'abanye bisata ajejwe
intwaro n'amategeko azo biturabira canke yaraheze yahora mandikwahe ega nimufate mikoro ze tuganire ega si yahora mandikwahe nahe ku mashuri yahora yamanikwa hose mwisaga mandikwahe umunyamabanga n'umwe bisata amateka avuga iki umunyamabanga n'umwe bisata by'amategeko amateka avuga iki urazosomura sinzi je nzobaza nahari ikiri ntari yo kumwe kw'abarundi kujya je gisagara bamyambira ngo kwanda Inzamba harahiye ninihe uje mperuka mu gisagara mu 2015 hareze imyaka 11 ngene mu barabara rimwe y'inkoko muhira kuduga Gitega muhira kuduga mu Cibitoke muhira Kamenge Bubanza muhira amabarabara ni gusa ntaja muri quartier no kuri stade muganda je kubera umupira iki rero c'idarapo rakadusabe kandi tudusomera idarapo ry'ubumwe bw'abarundi muce muri isomera murabe nzoki kwishura nuko bamuvuga ngo ivyo nakwemeye sindakubwira uje yamarika aranyishuza ngo ivyo ndamwemereza ndamubwira uritegura uje mu Rwanda nzokurihira wewe unavuze ngo uzotware hanze uraja mu Rwanda niho woza ufise n'amakuru akwiye ashe mu Rwanda nzokurihira ababijeje baje bamurondera passport batayifise nzomutwara i Kigali yamanyishuza ngo namwemereye kumutwara hanze gusa nigenda mutwara reka ndagutwara i Kigali Italiki 10 cyenda canke 10 uzoye witeguye utagira passport uzoye kuronderera haragiye muvuga ngo passport yagoye kuronka bigoye yavuze ngo president vice president ngo ministre wa mbere ngo hari gihaze sinzi ko yagombye kuvuga equilibre y'ubwoko mugabo ujya urwego rwose rurigenga tuvuze inama nshingamateka ngira mwarabonye yuko ni umwaka wa mbere bavuga yuko inama nshingamateka twagize abatutsi benshi gusumbya abahutu nico gituma hakobuswe abahutu urwego rwose rurigenga sena irigenga tuyiharurira ukwayo amapurusantaje assemblée nationale irigenga tuyiharurira ukwayo irigenga tuyiharurira ukwayo ugiye kuharura ibitigiri usanga turi mu mategeko y'igihugu Tito Jamutama na nyine arakuze General Osmanyo nawe turaganira wihumbi 2007 twebwe mu 2015 abasoda bagumye gutimagaza ubutegetsi bagiye mu Rwanda twarasabye tuti iyo singendo ya demokrasi baduhe mu 2015 haize imyaka 11 none ibyo bindi baca baza guteranya kubera tuvuze tuduha abantu byo mu 1994 ubu haize imyaka 32 dukuyemo 12 haize imyaka 20 hari imyaka 20 n'iyindi bihe 21 baterana gute nicyo cyonyene sino mu Rwanda baragoye nivyo muvuganye burya nuko we yavuze bijya jewe ndaza ahantu agiye bambwira ibindi bavuze ati kugira ngo tubaye abapucisti ngo ni muve muri Kongo nagomba kababwire iki kandi batumye abantu ngo mubwire ngo twege nta ngorane ngo nibaduhe ngo tuzobabaha ngo mugani bave muri Kongo none urumva ubundi mutama ugera abaye umusumani nawavuze ngo yavuze ngo dukabe na 94 umva batahindagurika nibabihindagu umva rero nukugenda buke nicyo gituma bajya abantu barahinduka gose ivyo muvuganye uyu munsi
nane numviriza umushikiranganje w'imigenderanire yavuze ngo ivyo ntavyo twavuganye, ivyo bintu umukuru w'igihugu cy'u Burundi yavuze ngo navyo tuvugana canke ibintu bamubwira. Cyane baza ko bimwe atabimenya. Donc ico ni reka tugireke kuko maze kubona bahindagurika ucumira nk'urindira ibintu kabiha umwanya. Petero Nkurunziza Petero Nkurunziza ati umutekano kunywanisha abarundi kugwanya ubukene. Ivyankenerwa bitera bikena. Je nagwa ndababwire. Umunsi uzobeshwaho n'ugusega. Ugaca uvuga ku kazi. Ukenda kwambaye costume kera twaratizanye impuzu ga. Kera twaratizanye impuzu umuntu afise urubande yaza kwanaka ngo ntizikoti. Sinzi ko bamwe bakuze ibyo makoti bagitizanye. Urumva uragenda mu gihe kimwe. Nivyo ndaza kugaruka ko ikintu nigeze uvuga ngaha nyene. Uraja ahantu ukabona wambaye neza. Mugabo nivyo ngo nakaya nkiki. Uburundi je narose umwanya ukuraba mbega ibi bintu ko bibura byahora bivaye. Kuva 62 twikukira hajya 64 je naravye mbe Uburundi bwabaho gute. Ego mbe harigeze igihe kubera twari bwagwire imodoka zari bwagwire nk'akarorero amahera yinjira ava mu ikawa nko kuri Bagaza harigeze kwinjira kurimwa itoni 42 zashoka hanze. Izo zarashobora igitoro cyose mbere cyararenga ko kuko uwo mwimbu uravye n'abantu bari mu gihugu wari mwishi. Ico gihe igitegwa c'ikawa cyari igitegwa ca leta. Ni kuvuga ufise itongo umuntu akarishima yarashobora kuza kurima ikawa kandi wavuga agaca yimbura. Uravye rero amafaranga yagugwa mu ikawa yaca kwira ibyankenerwa twe dukeneye hanze. Duca turagenda turibaruka turagwira turarondoka kandi Imana yahezagiye Burundi. Ubuhoho hari umuntu nagiye ari umukenyera rugamba afise abana 24 yabyaye 4 gatatu abyara 3 gatatu abyara 2 rimwe abyara 1 rimwe imbyaro 9 abana 24. Umva kurondoka biragize mugabo ko turondoka ntibijanye n'ingene ibindi bica byiyongera. Tugiye kuraba rero dusanga kandi prema kubona tutayibonye kare cyangwa batwaye Burundi imbere batayibonye kare dusanga burya tubishijwe n'abanyamahanga gufashanya akwibijete ugatekanya amahera uzokoresha mu gihugu ugotekanya muri ayo mahera uzokoresha mu gihugu ayazova mu Birigi ayazova mu Faransa ayibazoguha mu Amerika ugategekanya gusega muri bije ugatekanya uti nzogenda ni icumbagirishe nicaye kwibarabara nzana isahani bampemwo amahera make make ibiceri. Iyo ni ingendo y'abantu badapanze tukatwivuge. Umunsi wose uzobeshwaho n'ugusega nabivuze kuva kare uzotera intambwe. Rero hageze yuko tuvuga tuti ibi bintu byatuzingamitse kanyisha tubihindure. None utege ikoti umujournaliste sinze ko ari hafi ndiko ndabwira mu Indundi umujournaliste mbambe utege ikoti wewe ugatera igikoti twe turatera ibikotino igikoti sinze ko mukizi kugira kimere kizana amababi gitangwa gukaba ugiteye ugitera ari gitoto kirakaba kimaze gukaba kikarondera nyene kizana imizi hariya mu ivu kaza kizana amababi mugakizanya amababi mu mwanya mutoyi ucusoro misombe mu mwanya mutoyi ubagaye ucuzanga kujya imyimbati ya mbere. Niko rero iyi resistance yacu imeze
tuba tuti ko dusega dusonze imyaka 5 hanyuma tuveyo tuvyibushe none ikawa tongeye kitoni 11 ku mwaka miliyoni 80 z'amadolari kuvyahoraho mu myaka 2 tuvuze tujukukiza none mu myaka 5 tugeze nabivuze ni ico tutemera nuko abantu basega bagenda ahantu ngo turaseze ico dushobora kugira ni gusaba ingurane kuhisha ingurane avuga uti minimum mfanyakazi nitalipa mugani tu nitugende ngo ducike amaboko kuko n'umumenye gusega babona nk'umumenye gusega umuntu yahora guha atakwibutse hari igihe mu telefone ngo kakantu kutagasunitse akahe nakiwawe ni yega rimwe nibinyene nico gituma genda kubwije ukuri ke turaremye turabona ko biragenda neza ibindi bikorwa tuguma dukora kugira ngo ejo harushirizeho nimba ari gitoro tukaba tuvugana uti murabe nk'ubu twavuze tuti ibi iyi kawa yose amazovamo tuyipoteke tuzoronka igitoro kuko ni twatwaye mu mugamba twavuze tuti dukeneye ko igitoro kirihwa ni kawa kandi ko turaduga hanyuma ivoka zatangiye kuba nyinshi ubu gusa mu ivoka akantu ko nyere dufise